Aha turi mu Kigobe mu kigo c'abashingamateka mu Burundi habereye ikoraniro ry'abagwiza Tunga bo muri Comesa ku ncuro ya 17. Civugo c'uwo munsi ni kwihutisha yinjira mu karere biciye mu guteza imbere uruhererekane rw'akarere mu bisata by'uburimyi buhangana n'ibihe, gucukura ubutare n'ubukerarugendo. Ishirahamwe rimwe ry'umurundikazi n'irindi y'abahindi bari muri ivyo bisata baje kwerekana ivyo bakora, baratubwira ico bahiteze. Ni échange d'expérience, kumenya uko abandi bo mu bindi bihugu vya Comesa kuntu babayeho, kuntu bakora, ukuntu urudandazwa rwabo rumeze. Ico ni cambere. Ikigira kabiri ni réseautage, kugira twunga ubucuti, dufatane mu nda, bambwire ati nk'ubu twe turafise ikibazo c'amambalage par exemple, ambalage atari mu Bushinwa nta handi tuzikura, mugura ashobora gusanga bazi nk'ahandi hafi bashobora gukura. Hari n'ibindi vyinshi urahamenyera ivyo utaruzi, tukamenyana, tukungurana ubwenge, mbese ukaca usanga ugiye ku rubuga nka plateforme izotuma umenya vyinshi gusumba, canke ugasanga n'amaproduit yawe muri ivyo bihugu ahubwo barabikeneye gusumba mbese no mu Burundi, gutyo tukaca tubishora hanze tukazana amadovize, murazi uko akenewe cyane. Igikorwa cya Comesa ni ciza cyane kubera caduhujije n'ayandi mashirahamwe, natwe ca tubonera akaryo ko gupresent ko guhayanisha ibikorwa vyacu. Umukuru w'umugwi w'abagwiza Tunga muri Comesa ati ibiva muri iri koraniro bizofasha umuryango gutera imbere mu buryo bwihuse kandi burama. This forum provides a platform for public and private stakeholders to engage in innovative discussions that will propel Comesa towards becoming a competitive and a sustainable regional economic community. Through a series of focus dialogues, this forum should surely come up with recommendations to our heads of state and government on specific measures to address the challenges faced by our member states, with particular emphasis on enhancing climate-resilient agriculture, advancing mining value chains, and expanding tourism. Umushikiranganje wa mbere w'u Burundi nawe yaje kugurura ivyo birori, yibukije akamaro Burundi bufise muri uwo muryango. Je voudrais porter à votre connaissance que le Burundi, qui est fier d'accueillir son 17e forum économique de Comesa, constitue un point d'accès pour le commerce régional. Avec une population de plus de 12 millions d'habitants et une situation stratégique entre l'Afrique centrale, l'Afrique orientale et l'Afrique australe, le Burundi est un maillon essentiel de la chaîne de valeur de Comesa. De plus, notre capitale économique, Bujumbura, située à proximité du lac Tanganyika, sert de plaque tournante pour le commerce et la logistique, reliant la région des Grands Lacs au l'est de l'Afrique. Mwomenya ko ejo naho hazoba inama y'abashikiranganje imigenderanire bava mu bihugu bigize Comesa, hirya ejo naho habe ihuriro ry'abakuru b'ibihugu b'uwo muryango nyene ku ncuro igira 23. Byose bizobera ku kirimba c'umukuru w'igihugu ikiriri.